inota 59 mbere ko igice ca mbere kirangira aramubwira ati game over. yakubitiye muri za basanga Jarod Bowen yamaze kugara ati jewe nuno Espirito Santo ndi kubona Jarod Bowen hano kazi turagafise tinavyo kwinjira biri muri control. Yari match idasanzwe kuri London Stadium hagati ya Manchester United na West Ham. Benshi bagumye bagaruka ku kintu cy'umufana wa Manchester United yavuga ati mugatsinda match zitanu zikurikirana nzimosha. Ariko reka duhere ku majambo ya Wayne Rooney yaneguye aravuga ati ubwo abantu no munsi bariko barashira umutima kuri uno mufana gusumba kwiyumvira kuri resulta za equipe yabo bakunda bitwa Manchester United. Ati jewe sindababesha n'ivyanjoye ati ubujye uno mufana ariko aritwara nivyo yatwitse mu itangazamakuru n'ibindi ariko aratuma abantu bitsa kuri we gusumba kwitsa kuri resulta ya equipe yabo no kwikurikirana umutima muri munda bose bivuza ko itsinda gusa bakamona yimosheje. Rooney ndamwubaha ku mupira yakinye ariko no bijanye no kumenyereza ni nka jewe hano yamara abantu nibaravye match bose bari barindiye ko umuntu yimosha ntibari barindiriye match gusumba ko umuntu yimosha. Hari umuntu wabaza ati ku munsi w'ejo remplacer zagenze gute n'ibindi ugasanga byanze. igituma mvuze ko Rooney ndamwubaha mu mupira yakinye ariko mu bijanye na coaching ashobora kuba ari nka jewe canke nka bahizi kwanza ashobora kuba ari nka oya bahizi imbere no mumenyereza mukuru hari yarakorora funga break na yarakorora akoze Rooney yarikora runamaze gukora zitatu hari yakoro yindi runavise raba neza runavise equipe zitatu amaze gukorora ibyicaro. Rero no muzi je ndaraba equipe yitwa Manchester United nivyo nkuko Rooney yabivuze nyene mwitangaza makuru hari hagwiriyemwo uriya mufana agomba kwimosha bujuje urukino rw'ira gatanu rw'insinzi gusomba kuraba match ariko nimba abantu bitaye kukubona umuntu yo kwimosha gusumba ko mani yotsinda abo bantu bafise apori ihe kugira Manchester United itsinde akazi ko mugabo yitwa Micheal Carrick yagakoze ko kategerezwa gukorwa burya Micheal Carrick mwitangaza makuru bamubaje nikijanye none mugara avuga ngo uyu mugabo John hano wenze avugwa ko zo kwimosha ko Manchester United zitsinze inkino zitanu dafire nta wenze ati ndumva abana muhira babivuga gusa c'est-à-dire que Micheal Carrick ari novuga ngo umubiri n'umutima wo biri ku kazi yahawe na equipe yitwa Manchester United arondera intsinzi mugabo comme si ari English Premier League si championnat English Premier League ku ruhande rwanje sinovuga ngo ni championnat y'amachensi kuko jewe ndorera umupira w'amaguru nciye ubwenge nta mwaka numwe ndigera mbura equipe nto ifise umwanya mubi inaniza equipe nkuru. Rero baje gukina equipe yitwa West Ham United bujya mu mupira w'amaguru amateka arisubiriza cyane bujya kugendera kuri London Stadium equipe yitwa Manchester United iheruka kuhabona insinzi mu mwaka wa 2021 imyaka irarimaguritse bari bagiye kuri London Stadium ku mugabo witwa Nono Espirito Santo nawe nyene novuga ngo muri kino gihageze mu marembera akorokera deuxième division ariko Nono Espirito Santo yifashije umugabo witwa Jarod Bowen arabwira Manchester United ngo tekereza muanze mutware ibintu gake bari bakivuye kuruhuka kuri pasi y'umugabo witwa Jarod Bowen umugabo witwa Thomas Useke abakubitamo igitsindo. Manchester United itatsinzwe igitsindo ngo ni kubera ko West Ham yaba yayidominye vya binyenyera vy'igitsindo cinjirira umwanya wacu ariko Manchester United yagaragaje umupira n'ubundi wo kugwego go hejuru yagaragaje umupira kina na Manchester City yagaragaje umupira kina na Arsenal ndetse n'izindi ariko igitsindo kubera ko kizira umwanya wacu West Ham United iyo yakagira n'abakinyi bari seriye yakagomba kuba yamaze urukino hakiri kare mani ikabura n'inota rimwe kubera ko mu mupira w'amaguru ubwiza ntiburangwa no gutsindaguza. Manchester nziza yananiwe no kwisobana na West Ham United baza kubona igitsindo cyafyutse nico kintu rero jewe sinemeranya n'amajambo ya Rooney ega abantu nk'abafana bitaye kumenya ibijanye n'uriya mufana ariko abafana bafisa kahe kazi kugira equipe yitwa Manchester United ironka amanota agera kuri 3 mu bijanye no mukenyuro mu bijanye n'ingene novuga ngo remplacement ziza gukogwa gusumba uko Micheal Carrick yovyitwara. Bwana Patrick Landry yavuze neza ati nubundi bigaragara ko EPL ni EPL ntimenyegwa equipe no irakunwa mu mwanya utari witeze. Micheal Carrick kumenga yasabwa gutanga ibirenge ibyo yatanze kugira ngo atsinde equipe ya West Ham nyuma yuko mubivuze neza mu kwezi kw'icenda
2021 niho aheruka intsinzi ayikuye London Stadium nyuma yaho inkino zirarimaguritse ntazi gukuraho intsinzi. By the way hari n'izo bo bakuye Old Trafford. Ubwo hari icyo twakwagiriza umugabo yitwa Micheal Carrick ku munsi w'ejo, haba mu mikenyuro haba uburyo yasomye urukino, dufatiye kuri resultat ya Ronse uno munsi kwera yatugarantije victoire ziri imbere y'imigwi ikomeye nka Man City, ukongera ko ekipe ya Arsenal, Fulham, Tottenham, kuko uno munsi ugiye kuraba ku rutonde nta ekipe yitwa Karimbi mu kijyanye na resultat yari bwahure nayo ku rugero rwa West Ham muri zino nkino zine yaraherutse gukina umugabo witwa Micheal Carrick. Mu nkino zine ariko yitwara neza imbere ya Manchester City, imbere ya Arsenal, ariko kandi ugerageje no kuraba burya Manchester United isumugwi kunze kunanirwa cyane na Manchester City canke kanasina na Arsenal, n'umwe mu migwi kunze gutsinda Manchester United. Ubona ko bawutsinze nyene kuko bawutsinze, ariko mu rukino byo bakinye wabona ko Man U bari hejuru, ndetse n'urukino rw'ibanze ubwo Arsenal batsinda Man U igitsindo kimwe kubusa, warabona ko iyi ekipe se ekipe yakabaye yatsinze yaba umugwi wubatse ari wo mu gutsinda. Imbere ya ekipe ya West Ham ntibari bagiye gukina n'akagwi koroshe, nivyo n'umugwi uri kugwana n'ubuzima bwabo muri Premier League bivanye n'ikibanza bahagaze nko muri kano kanya mu bijanye n'urutonde rwa Premier League, kuko n'umugwi ugwana ngo ntukoroke icicaro, ndetse bivanye n'urukino basizwe ni ekipe nako banganije na Manchester United, vyaje gutuma bisanga bamaze gukurukira mu murongo utukura mu kibanza ca 18. Ariko kandi numwe mu migwi ifise amakarita mwamwe akomakomeye muri ekipe yabo, kuko ekipe ifise Samavinga umukinnyi ashobora kumara inkino 6 canke 5 atsinda ibitsindo. Christensen Samavinga na umupeti w'umunya Hollande mwiza nabonye yo kinira ekipe yari yose ikomeye ishaka mu winga w'ububamfu. Ukaraba kandi bafise Aaron Wan-Bissaka, bafise Diouf yananije cyane umukinnyi yitwa Amadi Diallo mu kibuga muri ubundi ugeze kuri Diouf ugomba kuvuga champion d'Afrique. Ni champion d'Afrique yanarije cyane no mugabo yitwa Amadi Diallo. Amadi Diallo ahindagura n'ikibanza ariko kaja kwa Bissaka aho ugasanga ni kibazo gikomeye avuye kwa El Malik Diouf. Ukabona ko Manchester United iri kwiragogwa, ariko Apollo yakabaye itangwa n'umumenyereza nta kibazo umumenyereza yo kwagirizwa mu bijanye n'ibiri kwirabira kino, kuko bari kwakina urukino rwiza. Abatari bakati niki kiriko kiratuma misi yose yumva ko aguye gusura Matheus Cunha akabari wowe abisikanya n'umugabo azi ku izina rya Benjamin Sesko. Ubwo ni yari yakwiye gufata riske yo gusora umwana ataragira matirite nka Amadi Diallo. Nivyo mwiza mugabo rimwe na rimwe ubona ko iyo wisanze muri difficulté nk'izi yabakeneye iyo matirite, nabo bantu babunyoye mu migwi mito babimenyera no munsi baronse opportunity yo gusanga mu migwi mikuru nka Brian Mbeumo n'umugabo azi ku izina rya Matheus Cunha. Sindanatahura n'impamvu ahubwo Amadi yamugumije mu kibuga, kuko uravye Amadi n'umwe mu bakinyi batakaje imipira myinshi kwa Manchester United. Nivyo Brian Mbeumo we yagerageza kubaka ibintu bigiye bitandukanye, ariko amapasi ariko aratanga ukabona ko abura abantu bashaka kuyakira, hindagura ibibanza kubera gusa ko Amadi yabuze ukuntu akina ku ruhande rw'iburyo akajibo bamfu, ukabona ko naho nyine biriko biranka. Mbona umukinnyi ariko arasiragoringa muri match yose, afise n'ishavu ryinshi, gerageza kurondera ukuntu aca kuri bano ba defenseur bakamukorera amakosa canke bakagira guto, ariko ukabona ko no umukinnyi ariko aratakaza imipira myinshi. Je kubwanje mbonye urukina aho gwari ruri, nabona ko ahubwo ashobora gufata kuna akamuribera akamugarukana hagati agasohora Amadi Diallo, hanyuma umugabo yitwa Brian Mbeumo agacagaruka kuri gwa ruhande rw'iburyo. Erego nibuka ku ruhande rw'ububamfu hari uburyo baguma baraterana bano bagabo Matheus Cunha ari gushaka kajaye, kuko nibuke na projet yavugwa cyane umugabo yitwa Matheus Cunha kigugwa, vyavugwa ko Cunha zokinisha nk'umuwinga noneho Sesko akataka. Burya ikintu catumye urukino ruba compliqué kuri Manchester United, bari muri parcours y'inkino zigera kuri 4 batanganya batanatsindwa, donc amanota 12 ku 12. Ako kantu karaza mu mutwe w'umugabo nka Bruno Fernandes. Jewe nzokwama ndabivuga nk'irorero umupira w'amaguru atakirahinduka niwe nimero 10 wa mbere ku isi ku ruhande rwanje, mu myemerere yiwanje. Uzozo uragashije ko nyene gwa navuze mu myemerere yiwanje kugira ngo hatagira mu Miguel Fernandes niwe nimero 10 wa mbere ku isi bivanye n'ivyo nemera mu mupira w'amaguru. Hatagira umuzoyifa naho bafise ibindi bemera. Bafise umugabo witwa Casemiro, uno munsi mba ndaba nkaca mpindukiza amaso nkibuka Real Madrid yamurekuye. Bafise umwana witwa Kobe Mayino yahawe icizere. Abo ba Matheus Cunha, Brian Mbeumo, ukaraba umugabo w'umunya Portugal akina ku nimero 2 Diogo Daro na Luke Shaw yasubiye kuba umusore. Donc izo nkino zine bamaze bariko barakina zirabatuma kumva bonyene urukino rwona ba compliqué bivanye n'inguvu bibonamwe
n'amateka mabi bafise kuri London Stadium burya baheruka kuri London Stadium kuhatsindira bafiswe n'umugabo witwa Gunnar Solskjaer baje kuba batsinda ibitsinda bigera kuri 2 ica Cristiano Ronaldo n'ica umugabo witwa Jesse Lingard yinjiriye mu kibanza cy'umugabo witwa Mason Greenwood ku minota 73 batsinze West Ham yari gifise umugabo witwa Mark Noble yari gifise umugabo witwa Manuel Lanzini subiza ubwenge inyuma y'uko Lanzini na Noble basohokeye Nikuwa muri 2021 niho Manchester United yaheruka kuja kuronkera donc iheruka kuronkera ko mu ijoro rya Kenta yaronse amanota 3 kuri London Stadium ibi rero biri mu bintu aba bakinyi bagiye office peut-être yo pressure kumva ngo ino equipe yigiza karaha kajahe ninguvu tumaze imisi turiko turatanga mwana ma equipe mu Bwongereza ko makomeye nka za Arsenal na za Manchester City why not tutogenda kuri London Stadium no munsi dufise ikintu kivuga ngo nka sloga yacu tugiye gukora ivyatunaniye mu myaka myinshi renganye biba mu mwe bintu novuga ngo vyabaye complicated ariko naravye West Ham United nubwo yisanga mu bihe bibi ifise umuraterare mwiza mu gihugu c'Ubwongereza tamu winga apfa kwigira ivyo ashaka yitwa Yohana Bissaka ifise uyu mwana w'umunya Senegal El Malik Diouf nawe mwiza ariko araduga axe central nziza axe Mavropanos wana Jacques no muzi Mavropanos ndabona zotakaza umwanya mu gihe Jean-Claude Todibo amaze kubagarukurazwa vy'ikarata y'agahama ibazo office charnier defensive irimo muri axe Todibo ndetse n'umugabo witwa Disasa abasore b'Abafaransa ukabona simbona jewe mu winga kina mu gihugu c'Ubwongereza numwe yitwa umwe yo kugira ivyo ashaka imbere y'umugabo witwa Yohana Bissaka no musi equipe itunze Matheus Fernandes umwe wakinyi beza hagati mu kibuga umwana w'Umunyaportugal ubu ubona ukavuga ngo mbega uyu mwana umugabo yitwa Martinez Roberto natabahamagara muri equipe nationale ntazoba muhuye kwa kwinira West Ham gusa gusumba ikindi turangiza kwa kantu bwana Patrick kumenga n'ubundi vyogaruka kumumenyereza gusumba bivanye nuko naronse opportunité yuko match witsangura inyuma akanamenya ko equipe bariko barirukangana ko yitwa Chelsea yaje kugira match ni we akaza kuba yisamara kimbere ya West Ham United en plus benshi bamwagiriza gestion ama remplacement yiwe yakoze ko ku munsi w'Ijana baravuga ngo niki yarahinduye mu bijanye no gusora hari mago azanyere niyo tugone rero kenewe match nziza kandi atugone rero kenewe base remplacement zituma zongereza inguvu offensive magusumba gusora mu defenseur uzanye wundi kanatsinda unaravye remplacement yakoze zakunze canke zafashije Manchester United bivanye nuko abakinyi bitwaye kuko nivyo Reni yarasubiriye Maguire we yarafise atakibazo yarafise mu bijanye na defense ariko Reni yoro yitwaye neza mu rukino waraba Benjamin Sesko yinjije mu kibuga ku minota 69 w'urukino yabatsinda igitsindo wanaraba Joshua Zirkize yaje kwinjira mu kibuga asubiriye Diego Dalot mu defenseur wabona ko mu bijanye no gusatira ari kintu yongereje mu rukino nawe bana bimubajije no mumenyereza bati ntubona ko Zirkize afise ikintu yatanze mu rukino gikomeye aravuga ati n'umukinyi mwiza yategezwa kuza kudufasha vyagaragara ko bwa mbere na mbere ikintu ca mbere yari yashatse mu gukuramo ari Maguire ari cakindi yari yamaze kubona kwa Ruben muri mico gukinisha ba defenseur batatu hanyuma akagira umukinyi umwe ari bera kugira ngo aje gukina mu busatirizi ari nako yaciye afata darara mukuramo acengize no mugabo witwa Joshua Zirkize simbona ko bwa mbere na mbere nemeranye na bamwe ko zina tarizo remplacement mbere na mbere zari zikenewe gukorwa muri Manchester United kuko hari umukinyi umwe atari ko ratanga ikintu ciza offensive margin natunga ku rutoki kitwa Madiaro vyaje kurangira no kumugumizamo kwiwe atakintu gutanze muri iyi equipe kuko nimba ari umukinyi atitwaye neza mu rukino mu bijanye no gusatira n'umugabo witwa Madiaro ariko kandi ntoca mvuga ngo yabaye principal yatumye Manchester United batsindwa kuko n'igitsindo batsinzwe habaye mu guhagarara nabi kwa defense sinibuka neza urukino batsinzwe mu gitsindo kimeze nkaco nimba gwa rukino rwa Chelsea nimba gwa Rwanda ugasanga Casemiro yagiye gusatira ariko nta muntu yaje kumusubirira mu kibanza ciwe umukinyi wa West Ham aduga na baro yicishije hagati mu kibuga amaze kuduga na baro bisanga abakinyi nka babiri ba Manchester United yisanga Luke Shaw ahagaze hagati y'abakinyi babiri ba equipe ya West Ham Ruksho nawe akora ikosa ryo kwihuta kuja kwataka baro barayitanga bidugira batsinda igitsindo mu buryo bworoshye je novuga ko ku ruhande rwa Michael Carrick nivyo ari ibintu vyinshi akene gukosora muri equipe ya Manchester United kubijanye n'ukuntu abakinyi bagara mu kibuga n'igihe badakwiye kwibagira ko bakwiye kuzibira imipira nayo ija kwinzamu ryabo imbere yo gusatira ariko kandi mu bijanye n'amaraplacement yakoze novuga ko ikosa gusa yoba yakoze ari uko yaje gukuramwe mu bakinyi bagaragara nk'abadakeneye kuva mu kibuga agasigamwo amwe mu mazina yakaba yavuyemo kugira ngo afashe mu bijanye na offensive mu bijanye no gusatira hakiri kare
superbat barakubwira ati tugane tugukubita amabati meza cyane BG 28 na BG 30